bavukanye kuri uyu munsi w'umukama ugira 18, aho kandi dushimira Imana ku ngabire y'ubusaseredoti yagabiye umuvukanyi wacu Patiri Dive. Iyo Mana iciye ku muhanuzi Izaya nk'uko twavyumvise mu gisomwa ca mbere, iraturemesha yuko kandi ikatwemeza ikanatumenyesha ko ari Imana rukundo, Imana kigongwe kandi cyuzuye. Ni Imana itanga ititangiriye itama, itugaburira atakiguzi, ikatugabira atakiguzi idusavye, igatumira bose ngo bakire ibyiza byayo, aho ivuga iti mwebwe mwese munyotewe nimwegere amazi, nimugure ingano mujye, nimuze mugure ingano naho mwoba mudafise amahera, nimusume umuvinyu n'amata mutarinze kubigura. Iyo Mana nyene nibandanya ikatubwira iti ntega amatwi muzoheza munywe ibiryoshe, munezererwe n'ibisosa, kandi nimuze iwanje nyumvirize, niho umutima wanyu uzokira. Aya majambo turumva yuko abemeye gutega amatwi Imana bakayikurikira irabazimana, ikabazimana umukate wayo atakiguzi batanze. Navyo uyu Patiri Dive byamuranze kuko yarateze ugutwi Imana gushika aho imusangiza ku saseredoti usuku n'umwana wayo Yezu Kristo. None rero twumvise umukama avuga iby'umukate hano mu nkuru nziza, turashaka kwibaza mbega uyu mukate Yezu ariko aravuga, uyu mukate batubwira muri Bisomwa vyeranda n'uyuhe? Twavyumvise neza mu nkuru nziza kuko Yezu abonye ishengero rimurondera yarigaburiye ubwa mbere umukate w'ikigongwe c'Imana. Twavyumvise ngo amaze kuva mu bwato abona ishengero, yatanguye gukiza abagwaye benshi. Mwumva yuko umukate wa mbere twakira ni umukate w'ikigongwe c'Imana. Mu bindi bisomwa baratubwira ko imbere yuko abagaburira wa mukate yabanje kubigisha umwanya muremure. Ijambo rero ry'Imana kandi ni umukate uhembura umutima w'umuntu. Ubugira kabiri Yesu yabagaburiye umukate wo kurya, igihe abwira abigishwa none mwebwe mufise iki ngaho? Ngo dufise imikate 5 n'ifi 2. Yarahimanyuye akibukira umukama, hanyuma bararya barahaga. Numva yuko hambavu y'umukate w'ikigongwe c'Imana n'ijambo ry'Imana haro kandi umukate wo gufungura. None rero icyo umukama aradusaba gutera intambwe, ibisigaye arabivyirangurira wenyene ku buntu bwiwe no ku rukundo rwiwe adukunda, arabirangura. None rero igitangaje no munsi mino minsi turimo, uyu munsi turava ku buzima bwazinje, turava yuko tutabonetse ko turaja. Igitangaje nuko twirengagiza iyo ngabire y'Imana, iyo ngabire Imana dushikiriza ku buntu, tukavyirengagiza, tugaheza tukirukira ibyo tugura amafaranga menshi, bikatuzanira mbere n'urupfu. Imana iti nimuze mwese,
ingo munywe, ingo murye, ingo mugure ntacyo amafaranga mufise. Ariko iyo nema y'Imana, iyo ngabirano y'Imana turayibagiza, tugahurumbira ibindi, mbere tukabigura n'amafaranga menshi, kwegera mbere n'urupfu. Namwe uyu munsi turaja mu kabare, uyu munsi urabona urwaruka ruriko ruranwa ibiyayuramutwe, uyu munsi turagura ibintu bitumena umutwe ngo twiyibagize ibibazo by'ubuzima, kandi ibyo byose bigugwa amahera. Uyu munsi mugiye kuraba hirya no hino, ubusambanyi busigaye bugugwa amafaranga. Abantu baratanga amahera kugira baje n'izo ngeso. Uyu munsi abarenganya abandi bagira ngo baronye amatungo bifuza kandi bifuza, baratanga amafaranga menshi, bari gutanga mbere n'amafaranga arengeye umurenga ngo bagire iki, bashikire ibyo bifuza. None uyu munsi abarenganya abandi uyu munsi abarenganya abandi baronke icyo bifuza banganya iki? Mu nkuru nziza y'uno munsi Yesu aratwigisha kugira umutima w'impuhwe. Abatumwa abigisha biwe babonye iryo shengero, nabo nyine baragize impuhwe, timukama none abo bantu uko bwije bizagenda gute? Yesu aratwereka umutima w'impuhwe n'ikigongwe ku bantu bari mu bukene, ku bantu bari mu kaga. Abantu bari basidukanye n'iyonka bava mu mihingo yose baje kumviriza ijambo ryiwe. Yesu yarabagaburiye, aterwa ikigongwe, maze arabitaho kandi barafungura. Baramaranye igihe kinini, igihe kitari gito. Yesu nawe araterwa n'ikigongwe, arabagaburira imikate, mbere barahaga. Muca mwumva yuko mu buzima bwacu Yesu aritwararika ubuzima bw'umuntu. Arabona abashonje, arabona abaruhijwe, arabona abakeneye umuntu abegera, kuko aba afise ibimugora byinshi. None rero murumva yuko mu bisomwa vyeranda vy'uno munsi Yesu aradusaba kumutega amatwi, kandi arasaba kugamburuka ijwi ryiwe tukarigamburukira, uduhimbagwe dutere intambwe n'uno mutima w'ikigongwe n'impuhwe. None rero kandi munkundire nerekeze iyi nyigisho kandi kuri Patiri Dive no kuri mwebwe nyene mwaje kumushigikira mu kumufasha gukenguruka ingabire y'ubusaseredoti busuku yahawe. Patiri Dive, wumvise ibyaranze Yesu muri ibisomwa by'uno munsi, nivyo nawe bizokuranga, ugutega amatwi, ukubona abashonje, abarushe, abakeneye ubaba hafi. Nico igihugu c'Imana kigushakako. Kirashaka ko utega amatwi, kirashaka yuko ubona yuko bashonje kandi bakeneye ubaba hafi. Kuva aho wongeye iryo banga nta minsi myinshi irahera, ariko ndibuka iminsi twamaranye wagiye mu seminare, ugenda uratera ikibuto c'ivoka. Ivoka urarivomera na za nyigisho za filozofiya na teoloji, rirakura rirama, uragera ku ntambwe y'ubudiyakoni. Ivoka ryamye uraryamura,
uraritarika umwaka wose, none rya voka ryarahiye. Ubu rero uri voka, kandi voka rihiye. None rero kuri voka uremera rero uribwe, ahandi ho uzobora. Hanyuma abaje gushikira nibatakurya bumve yuko iryo voka rizoca ribora. Iyo uzorungikwa hose naho warungitswe wumve yuko uri voka, kuko ryarataritswe uraritarika, noneho rero urageze kuribwa. Wemere rero uribwe. Muzosangira ubutumwa n'abandi, muzosangira ubutumwa n'abasaseredoti, musangire ubutumwa n'abihebeye Imana, musangire ubutumwa n'abarayike bose. Urahamagariwe rero kubafasha kugira ngo ubumwe bwabo muzoba muri kumwe bushinge imizi. Ahandi ho uzosanga biciye bigushikira nk'ibyashikiye imbeba ziraho. Izo mbeba zagiye hamwe zigeramiwe n'akayabu, ziba ziti none mbega bizogenda gute, akayabu karatugeramiye. Ati ngo tuje inama turabe ingene twogahunga. Zose zija hamwe zirumvikana ko akayabu bagiye gukambika urujegeri. Ati ico twokora ni uko akayabu twokambika urujegeri, kugira kaje turumva yuko kaje twiyirukira. Za mbeba zarapfunditse zija hamwe, bimwe kandi bizogushikira ugasanga mu nama cyangwa mu bihe bimwe byose murabipfundikiye hamwe. Niki nako ndavuga ati rero udushinge imizi, udufashe abo uzorangurana ubutumwa kugira ngo ubumwe bubandanye bushinga imizi. Ibyashikiye izi mbeba zarapfunditse, zarabona ko zigiye kwambika urujegeri akayabu, ariko mu nyuma rero mukuru wazo abati none twapfunditse yuko tugiye kwambika akayabu urujegeri, ninde aza kwambika akayabu urujegeri? Iya mbere jewe, murabona ko nacerewe, nasize muhira papa na mama bagwaye, ngiye kubagwaza murantunga ibiragiye. Iya kabiri ati burya rero jewe byangoye, hari ibintu byari byihutirwa nateza kujamo, nemeye kuza kugira ngo singe ntagiye mu nama, ariko mu nkundire sihondi, niyo iragiye. Iya gatatu none ko abandi bose bagiye, cyo ndago irajukumira, irahinda agashitsi, irigwaza kugira ngo iva aho hantu. Asigara wa mukuru w'imbeba yariko aragirisha inama, none jeho nije nza kwambika urujegeri akayabu, sinja ndahasiga ubuzima, nayo kirigira sije nowahera. None rero uze wirinde kwambara ikositime zibiri. Kumwe uyu munsi kenshi muri twebwe tubigira, ugasanga hari kositime yo mu isengero n'ikositime yo hanze. Ubumwe yaho uzoba ugiye uze ushinga imizi, maze ntuzohave ugwa muri ba bandi Papa Francisco avuga, ariko arabwira abakristu biyorobeka, wopfuma ubona umuhakanyi hakubona umukristu yiyorobeka. Hari akantu hoho ku mupatiri nacyo ndabivuzeko. None rero nk'uko nariko ndabivuga, urerinde kwambara ikositime zibiri, uko wamye n'uko Mukama yagutoye uraguma uko. Ahandi uzosanga ubaye nka mupatiri wo mu bihugu biraho, patiri mukuru w'ahantu haraho, arigisha urukundo rw'Imana, arigisha ati Imana irabakunda, twese turavukana, dusangiye umuvyeyi umwe, ni dawe wa twese. Umukristo, umusore abangutse abayumvise inyigisho ya patiri mukuru, imisa isohotse patiri mukuru aja ahantu akutira ahantu, wa musore acagenda hehe mu gipatiri ahasanga umukozi,
ati nibiki, jewe tuvukana na patiri mukuru. Hanyuma wa mukozi umuntu avugana na patiri mukuru aramuzimana, aramuha ivyarya, aramuha n'ivyanywa. Hanyuma patiri mukuru araza, siwe nibiki kuri ngaha? Pati, turavukana. Tugiye mu isengero ngo tuvuga ati wewe, ati mu nda ya mama tuvukana turi batatu, hariho jewe imfura, hariho n'ubuheta n'umuhererezi n'umukobwa, we nawe ndakuzi. Pati, watugiye mu isengero ko tuvukana dukwiye gukundana. Tumva rero, mu isengero ni mu isengero, hanze ni hanze. None rero uririnda kuba uyu muntu, wirinde kwambara ikositime zibiri. Kositimu Mukama yakwambitse itariki 25 z'ukwezi kw'indwi, urayigumana gushika uyipfane. Ni navyo wemeye mbere kujya munsi. Ngaruke kandi kuri mwebwe mwaje gushyigikira uyu muvukanyi, uyu mupatiri wacu, Patiri Dive. Ubu siniyobagije yuko muri mwebwe ariko baravuga ati burya rero mama wa Dive, umuryango kwa Dive nukuri urahimbawe, mbere bagiye kogorora ubuhoho ntibazokena, bararose umusaseredoti. Ndazi ivyiyumviro vyinshi biri muri twebwe, ati barogoroye cyangwa asanga mbere n'umuryango wiwe nawe nyine bariko baravuga ko bahiriwe, ataco bazomuburana. Kandi nivyo ntacyo bazomuburana, kuko amasakramentu yose icyo bifuza cyose bazokironka. Ariko amafaranga ntamuzobubonako, ntanazo paronse, ahubwo muhamagariwe kugira iki? Kwama mumushyigikira mu buryo bwose muzoba mufise. Ahandi ho uzosanga yatwawe, uzosanga yirutse mu bindi, gushika yaho ahinduka abe aho kuba umushikiriza w'amasakramentu abe umudandaza w'amasakramentu. Kubera iki? Nimwamuremera tugwagowe. Urabona umuhiri wacu, urabona abo kugatumba, urabona usange aho kumusabira no kumuremesha no kumufasha ahindutse umudandaza w'amasakramentu, cyane akamera nka za pankarte. Urabona hari pankarte ubona ati ikagiye mu Cibitoke, ariko pankarte yakora iki ugenda, ariko yo ntigendayo. Murumva rero icyo tugiye kumushyigikira kugira ngo abe pankarte itwereke iyo tugenda mugana badashikayo, cyane abe nka za twiyo zitwara amazi, sinzi murazibona, itwiyo zitwara amazi zisana amazi meza ariko indani zaguye ingese. None rero tumushyigikire. Icya mbere cyo kumushyigikira, cyo kumushyigikiriza ni igisabisho kugira ngo azokomere n'iryo banga n'iteka yatewe. Hajya umweranda Yohani Mariya Vianney, umuvunyi w'abasaseredoti, niwe atubwira icyo ari cyo umusaseredoti. Aratubwira ati umunsi uzomenya ugatahura ugategera umusaseredoti icyo ari cyo, uwo munsi niwo munsi uzopfa kandi mwishwe n'ubwoba, kuko nawe nyine natwe aho turi dutahura icyo ari cyo umusaseredoti. Umunsi twabitahura tuzokwicwa n'ubwoba. Niwe kandi yongera akavuga ati ata sakramentu ry'ubusaseredoti ntitwoshobora kuronka umukama. Nibaza yuko atihenze, kuko aca bitwisigurira neza ati none ninde yashize umukama witabire ntakuru? Ninde? Umusaseredoti. Ati mbega iyo umuntu avutse kugira ngo akure aje muri ekleziya, ninde amwakira ubwa mbere? Umusaseredoti. Wa mwana iyo akuze
agatangura kwivayanga mu bitari ibyo. Uwuza kumuhanagura ngo amukize bya bicumuro ninde? Umusaseredoti. Mbega imbere yuko aza kwivayanga muri ibyo kugira ngo amuhe ifunguro yo gufungura agaburire umubiri n'amaraso bya Kristo, ninde abimuha? Umusaseredoti. Amaze gukura naho akivayanga muri bya bindi, umurekurira ibicumuro byiwe umusaseredoti. Acavuga ngo havuye Imana haza umusaseredoti, ibisigaye ntacyo nongerako. None rero murumva yuko iri teka umuvukanyi wacu yatewe ni iteka rihambaye. Turakwiye rero kuzirikana iryo teka ry'ubusaseredoti, tugahimbagwa nuko mwino paruwase havutse kandi umusaseredoti nk'uko patiri mukuru yabivuze agira 4. Ni iteka rero tubyishimire, duhimbagwe, tunezerwe. Nta kintu na kimwe cyo dukora ko urukundo rw'Imana, urukundo Imana yakunze zina muntu, urukundo rwiharije, kuko nta kintu na kimwe cyo dukora ko urukundo rw'Imana, yaba amapfa, yaba inzara, rwaba uruhamo, rwaba iki, nta na kimwe zo kigali dukura ku rukundo rw'Imana. Uyu munsi hari abantu bari mu maganya, hari abantu biganyira, hari abantu bahemuka, ugasanga turi muri cya gihugu cy'abampemuke ndamuke, ugasanga turi muri cya gihugu cya utabeshe nasumira umwana. Ariko Pawulo araturemesheje, nta kintu na kimwe zo dukora ku rukundo rw'Imana. Nta mworo, nta mutunzi, nta n'umwe, bose umukama arababona. Hari abantu uyu munsi biyagiriza, hari abantu bose bicira imanza. Ndakunda kuvuga yuko umuntu yama yidodomba, umuntu yama yidoga atazoja mu ijuru, kubera umwanya rero wose niyoza kwa Yezu araza mu izina rya Data na Mwana na Mutima Mweranda. Mukama murabona ndagowe, kandi ibyo mbayemo ngo wanje arandiye, byose birandiye, ku izina rya Data na Mwana na Mutima Mweranda. Ukarindira ko n'Imana azorinda ko imwumviriza cyane yumviriza iyo Mana. Ugasanga cya gisabisho cya Samuweli yaragihinduye, aho Samuweli avuga ngo yaga Mukama umusabyi wawe arakumviriza, nawe avuga ati umviriza Mukama umusabyi wawe ariko arakuyagira. Kubera iki? Araza akavuga acagenda. Pawulo ati ntimutinye, nta na kimwe nzobakura ku rukundo rw'Imana. Hari igihe mubona abantu burya waratunze, burya warahiriwe, ariko burya baza ko atunze, burya baza ko ahiriwe, nawe nyine aragowe, kuko arubaka inzu akayubaka n'amayetaje, ahagura n'imatera, ariko aryama hanze kugira ngo ntibamwibe ibyo yatunze. Ntibamwibe ibyo atunze, ugasanga ko aryama hanze kandi afite imatera nziza n'inzu nziza abiraririye. None hagati y'uwo na twebwe n'abandi nindahiriwe. Umuduri wa Nkeshimana nawe ati bisasira ibisayangana, ariko imitima isibanganye. Nofuma nirira inyabutongo nkaryama kuri n'abarugutu, umutima wanje utekanye. Ahandi ho rero twosanga tugiye guca kubiri n'amajambo ya Pawulo Mweranda. Tunezerwe rero kwino ngabire ubusaseredoti umukama yahaye umuvukanyi wacu Patiri Divin. Duhimbagwe, tunezerwe, dutambe, dutarike ko duhiriwe kandi turose n'umupatiri mwino paruwase. Kumbure naho navuze ko tabucyo muzomuronderako amasakramentu yoyo azoyatanga. None rero duhimbagwe, tunezerwe, tumwigine inshuti n'abagenzi, twaje kumushyigikira, twaje kubana nawe. Ibyo wavomye mu muryango wa Emmanuel, muri komite ya Emmanuel, birawushyigikira. Natwe abavukanye, inshuti, abagenzi, abakunzi bawe n'abo kugatumba bose tutawushyigikira kandi tugushyigikize igisabisho tugire Kristo.